tugiye kurabira hamwe amajambo avuga ngo umuvyeyi umwana. Mbega ni uruhe ruhara umuvyeyi afise ku mwana, canke umuvyeyi agezahe guhana umwana? Ego, reka dusenge. Uragize neza mwami Imana kuba ubanye natwe kugira ngo twige ino cigwa, wongere twibukanye kugira ngo papa mwiza abavyeyi bwo benshi ishingano ryo kurera abana umenga bararyirengagiza, twongere tugire amasezerano mashasha ko wabaduhaye nk'umugisha. Turagira ati Imana mu izina rya Yesu. Uwo rero mugiye kuganira ni Claudine Habonimana aho kw'ishengero rya Sororezo. Ego, aho tugiye kuganira ku majambo namaze kubabwira, uruhara hagati y'umuvyeyi n'umwana. Mbega umuvyeyi mu vy'ukuri atoza indero umwana mu myaka ingahe? Twisunze ico ijambo ry'Imana rivuga, mu vy'ukuri turabona yuko abavyeyi benshi Kristo yoza yobagayira. Abana wari umugisha, abana abavyeyi mwabahabwa nk'ingabire nziza nziza, ariko ugiye kuraba muri bino bihe vy'iherezo mu vy'ukuri siko biri, aho usanga abavyeyi ishingano bibagiye y'abana babo. Reka twisugire isomo tubona mu Banyefeso 6 ku murongo wa 4, haravuga ngo namwe base ntimukaratse abana banyu, ariko mubarere mubahanura, kuko umwami wacu agomba. Nimwakira ijambo ry'Imana. Kandi twongeye kubona mu Migani 19 ku murongo wa 18 haravuga ngo hana umwana wawe igihe c'ivyizigiro kitararengerana, ariko ntutwagwe n'ishavu ngo umwice. Tugiye kuraba nyene ngaha anye kandi mu Migani 13 aravuga ngo umwana w'ubwenge ashira umutima ku gutozwa indero nziza, nase ngo ariko w'igifu niyumvira igihano. Imana yacu twanirire cyane. Mbega Bibiliya iremera ko mu by'ukuri umuvyeyi ahana umwana? Ni ikibazo cyo kwibaza, nanje cyo kwibaza. Nk'uko dukunze kubibona mu by'ukuri muri kino gihe cyacu, abavyeyi benshi ishingano bahawe menga basigaye bari nka hahandi nk'ibitungwa, ati aho kuvyara hiwanje haraheze ibisigaye naho umwungere. Ariko mwumve yuko nakaga gateranye ubwoba ku rugero ntumva ntobabwira. Mu by'ukuri tugiye kuraba abavyeyi benshi ishingano bahawe ntibashaka kuyimenya aho ihera naho igarukira. Ico dusanzwe tuzi ico ngo umwana iyo ari umuvyeyi, mu gihe agifise umuvyeyi yamara umwana imbere y'umuvyeyi, naho yoba afise ibirara hanze, naho yoba afise ibirara mw'isi yo mw'ijuru, yazokwamara umwana imbere y'umuvyeyi wiwe. Turabona neza tugiye mu nyandiko ico bivuga, ni muri ca gitabo Urugo Rukristo ari yagutera ku cigwa biriya vya mbere, bagenda batwerekeza mu vy'ukuri ukungene umuvyeyi atangura gutoza indero umwana akiri mu nda. Niyo umwana atangura gutorezwa indero. Bavyeyi mwibungenze, mu vy'ukuri ni ikintu cyo kugabako cyane cyane gose, mukwiye kuberamwo maso ubugingo bwanyu, kuko iyo mutagiteguye neza mu gihe muba mwibungenze, niho kenshi abana bakunda gupfira. Wowe ukazoraba umwana amaze kubaho ukiyumvira ibintu ariko arabikura, ugasanga nikosa abavyeyi kenshi bakunze kugwamwo mu gihe mu vy'ukuri baba bafise bibungenze. Kunze kubibona niyo mugiye kwa abisi, mbega kubera ko
n'abaganga bashobora kubigisha ukungene mukwiye kwitwara mu gihe muba mwibungenze, bakabigisha n'igihe umwana mu by'ukuri umaze kumuronka ibisabwa. Ni nk'uko nyene barabibona neza, kandi niko n'ijuru ribiraba mu ndabo y'ijuru. Umuvyeyi ukwiye kuba maso, ugende kuraba ibintu kenshi bikunze mu by'ukuri kubabaza. Umuvyeyi aribungenze, hama yibungenze mu gihe asamye inda mu by'ukuri atayinezererewe, uwo muvyeyi akagaragaza ibintu vy'agahinda, akamana umujinya, akama yerekeza ko n'ubundi mu by'ukuri iyo mbanyi yayitwaye mu bihe atiteguye. Wumve yuko kajya gahinda ugira, wumve yuko ijya mibabaro uriko uragira n'ubumara buri kuratera muri wa mwana. Mu gihe rero wa mwana rero avutse akavukana ubwo bumara wamuteyemwo, bikazotuma mu by'ukuri umwana avuka ari umurakare, umwana avuka ari umunyagahinda, umwana avuka mu by'ukuri atakamwimi kamugaragarako. Ugaca usanga byavuye ku muvyeyi wiwe. Bavyeyi mube maso mu gihe muba mwibungenze. Mwumve yuko rero umaze kuronka ico kibondo, twamaze kumva n'ingabire nziza ngo itangwa n'Uhoraho, ni kuba maso kugira ngo ico kibondo kirerere mu buntu bw'Imana, gikure gishimwa n'Imana, gikure gishimwa n'abantu. Hari amajambo make ngatworaba nyene muri kino gitabo Urugo Rukristo, aho tubona amajambo mu by'ukuri avuga ngo imuhira niho umuvyeyi w'umwana gutegerezwa guhera, ngo niho ishure ryiwe rya mbere, aho ari kumwe n'abavyeyi biwe, maze bakaba aribo mu by'ukuri bamurera mu ndero ya Rukristo. Ni ibintu rero ngo vyo kwitondera mu gihe mu by'ukuri umuvyeyi akwiye ngo gutabura neza na neza inshingano yiwe, ico ajejwe. Iki kintu mu by'ukuri abavyeyi benshi ntabwo umenga baracitwararika, ngo ukwiye imuhira niho kurerera abana. None bavyeyi reka ndababaze, mu by'ukuri koko imuhira niho murerera abana? N'amajambo ateranye intuntu, aho muri kino gihe mu by'ukuri usanga abadamu benshi inshingano yabo mu by'ukuri umenga ntabwo bashobora kuyitahura neza. Kandi tubandanije aramujya bavuga ngo abavyeyi ntibakwiye kuganzwa n'ibikorwa n'imigenzo y'isi, ntibakwiye kandi gutwagwa n'ibikorwa gushika aho batitaho inshingano y'abana babo. Bavyeyi mu by'ukuri, bavyeyi uri mukwiye gutwagwa n'ivyisi, gushikaho mwibagira no kwitwararika inshingano y'abana. Ubu hoho ubandanije hano baratwerekeza ngo nimwumve nyamukuru ituma ikibi kiguma ciganzira mu bana, nuko ngo mu by'ukuri umuvyeyi yitwaritse ubuzima bw'isi, yagiye kurondera. Ego mu by'ukuri Imana ibagirire neza bavyeyi beza, muri taho kuronderera abana, ariko ari ikindi kintu mukwiye kwitwararika. Uraba akarorero umuvyeyi nk'ubu umwana mu by'ukuri aragiye kuronderera iyo oye, arazanye ega arafise umwitwararika ku bana, ntaravye abana, ntabajije abana ingene biriwe, ntabajije mbere abajejwe abo bana. Umuvyeyi arashitse baramuhaye raporo, tuzovuga nejo aciye aja kuryama. Mbega koko wamenya ubuzima bw'umwana wawe? Mbere bikanashika ugasanga umukozi canke ubaraba uwari we wese yamuhaye raporo kaza wumva ngo rindira so wawe, uvyo nuko mukora so wawe ahazira murihura. Twarimvise yuko ngo hana umwana wawe igihe cy'ivyizigiro kitararengerana, ngo ariko no twagana gashavu ngo umwice. Guhana umwana ni vyiza, ariko rero uko kumuhana ni kumuhanana ubwenge, kuko nimba inkoni mu by'ukuri uharaho yemera kiba ugahana uwo mwana ni urukundo, ni kumuhana n'urukundo
ukamwerekeza ifuti, ariko kuba maso si nka kwa kundi usanga abavyeyi bamwe bamwe babikora, uko umwana akoze ikosa inkoni, ku mwana akoze ikosa inkoni, uko umwana akoze ikosa inkoni. Oya, ni mu kwinginga, manza umuganirize, mubonye vyanse ufate igihe ufate ya nkoni, ariko kubera amaso ntutwagwe n'agashavu kuko ngo womwica. Mu vy'ukuri ugiye kuraba abavyeyi benshi yishingano barayitaye, ngo muhira niho umuvyeyi mu vy'ukuri akwiye ngo kurerera abana, ukamenya yuko mu vy'ukuri nta kindi umuvyeyi mu vy'ukuri akwiye kwitwararika. Umuvyeyi nibo bajejwe ngo abana babo, abavyeyi ngo baba mama nibo bajejwe abana babo hanini, kuko ugiye kuraba imyitwareke minini myinshi uzosanga umuvyeyi w'umumama aribo bamana n'abana. Nabivuze neza, umwana agakora ikosa rindira papa wawe ahazira, umwana agakora ikosa rindira papa wawe ahazira. Ivyo bizotuma wisuzuguza imbere y'umwana wawe mu gihe azokoze ikosa abona yuko se wiwe ari wafise ijambo. Reka rero abavyeyi mbahamagarire kwiyambura ico cubahiro mwahawe na Kristo. Namwe muri abavyeyi beza, umwana uramuhanana urukundo kandi utamwase mu buryo bwiza kandi bugaragara kandi bushimwa n'Imana mu vy'ukuri. Nico gituma rero muhamagarirwa kugira ngo n'ubundi mube abavyeyi beza, ngo nigikorwa kandi ngo nta wundi muntu numwe akwiye kugisubirizwa uretse wowe wa muvyeyi we. Ni wowe iyo shingano wayihawe na Kristo, ni igikorwa ngo kidasubirizwa muvyeyi cyo kurera umwana. Nta wundi, nubwo bajya dutora ababafasha mu vy'ukuri kugira ngo babakurendikire mu gihe muba muri mu bikorwa vya misi yose, wumve ko n'igikorwa kidasubirizwa, ni igikorwa cyo kwitaho, ni igikorwa cyo gukorana umwete, bigatuma mu vy'ukuri abana bakura ari abana bashimwa n'Imana. Hari amajambo mu vy'ukuri ababaje cyane, ngo mu gihe iryo shingano abavyeyi muba mwaritaye, ngo Satani we yiteguye ngo gufata abo bana akaba ari babirerera. Musha mwumva rero ibikorwa vya Satani, niba abana b'imico mibi, niba abana batagira indero nziza. Abavyeyi benshi rero barakunda gusamarira aha hantu barakunda kuhasamarira, ugasanga mu vy'ukuri ba bana bamvuye imico mibi kuko ryabanga batariko barayitunganya neza. Mukwiye kuba maso rero, kuko Satani niwe ngo aca batora akaba ari we abakoresha. Imana yacu itubabarire cyane. Hari andi majambo kandi ngaha twohabira hamwe ku bijanye n'abavyeyi mu vy'ukuri ikikorwa bahawe ngo abavyeyi batigeze bita ku nshingano ikomeye Imana yabahaye, ngo bazahura n'ako suzuguro mu rubanza rw'Imana. Imana yacu tubabarire cyane. Ikibazo rero gikomeye rero, ngo abana naguhaye ngo ubanderere bari hehe? Murumva ya majambo, n'amajambo ababaje cyane, n'amajambo mu vy'ukuri ateye intuntu n'umubabaro. Muri kino gitabo turiko turabona hano integuza volume y'indwi, integuza volume ya 5, mu vy'ukuri turiko turabona ya majambo ariko aratubwira atwerekeza yuko wibaza Imana ikura kubaza abana yaguhaye wabashize. Hari andi majambo nase mu gitabo rugo Kristo muri cyagiye mu vy'ukuri ngo tuzoba Kristo azobaje gutora abiwe, ngo hari ikintu kizoba ku bavyeyi n'abana. Abana ngo bazoraba abavyeyi bababure bagira agahinda, abavyeyi baraba abavyeyi abana bababure bagira agahinda. None ga abavyeyi mukeneye kuzogira agahinda mwamaze gushika mu bwami bw'ijuru, muri ko muraraba ibibondo vyanyu hama mu bibure. Uhoraho azokubaza ingabirano yawe nje nakubiki iri hehe? Urumva ya majambo, n'amajambo mu vy'ukuri n'amajambo adasanzwe kandi akwiye kwitwararika ku bavyeyi, kugira ngo mu vy'ukuri mube abavyeyi mubona ishingano yanyu. Abavyeyi rero nibo bajejwe ibanga ry'abana, kubigisha indero nziza imbere. Nta wundi mu vy'ukuri
nkuko namaze kubivuga akwiye kugaragaza kw'iryo banga ni mwebwe mwarihawe. Mu gihe rero muba muritakaje, mu by'ukuri mwumve yuko satani wewe abafatana ubushobozi akaba ari we abirerera, bigatuma mu by'ukuri abavyeyi benshi iryo banga umenga ntimuritahura nkaho mu by'ukuri umenga niryo banga mwatorewe. Ngwino rero mwongere musubire ku matanguriro, ngwino rero mwongere mubikwijwe ya majambo Yuda yavuga ngo rimwe gatanu. Ntabwo nje kubigisha, nje kubibutsa. Mwongere mugiranire imigenderanire myiza n'abana banyu. Mbega kuko urafata umwanya wo gusengera abana bawe, ko wamira mu kuvuga ngo abana banje n'abanyangeso mbi, ni abana b'imico mibi, nikanga ufata umwanya wo kubasengera, nikanga ufata umwanya wo kwiga ijambo ry'Imana, nikanga ufata umwanya wo kugira ngo unezereze abana bawe mu by'ukuri, mu kubajana kubereka ivyaremwe vyiza, mu kubajana kubereka ibijanye n'ivy'urukundo rw'Imana. Kuko nkuko tubizi ngo iyo umuvyeyi afashe umwana akamujana mu by'ukuri mu vyaremwe akagenda akamwigishiriza, ego nkunze kubibona rimwe na rimwe hari amajambo kumwe usanze abavyeyi bategura ama anniversaire abana babo, mu by'ukuri ni ikintu ciza cyane. Ariko rero hari ikindi kintu mukwiye kugerekako, anniversaire kuyitegura simbi, ariko ngo ukwiye no guca utegura n'ishimwe ushikanira uhoraho kugira ngo unezereze uwo mwana mu buryo bwo gushimagiza Imana no kongera kumushimagiza mu kumutegurira utuntu uba wamuhaye. Abana ni ingabire nziza mwahawe n'Uhoraho, si abana mu by'ukuri bo kurera nk'abamumenga, si abana b'abakristo. Nico gituma mu by'ukuri rero abavyeyi beza bararikira kugira ngo n'ubundi mwongere musubire kongera kwibutswa indero canke kongera kwitwararika inshingano Imana yabahaye ngo ni ingabire nziza. Uwo mwana bibaye ngombwa afata agakoni umuhane, kuko mu by'ukuri nimba uwo mwana utari kuramwigisha Kristo azokubaza. Twabisomye hariya mu kijya gitabo, twabisomye neza yuko ngo izokubaza abana nakubikije bari hehe, mbega uzishura gute imbere y'Uhoraho ko witwariza iby'ubu bugingo uri kurabarera ego mu kubagaburira, mu kubambika, mu kubigisha. Ico kindi naciyo ndero Kristo nayo kuri kurayitakaza ngo nibo shengero ryejo, nibo gihugu cejo. Ukwiriye kubatoza umwana, akwiye gutozwa ubu, kuko nibara abantu ba mbere bakira ni abana. Mu gihe rero umwana ushaka kuzomutoza ariko amaze gukura ntibizaba bigikunda. Twumvise yuko umwana indero ngo ihera kiri munda. Umutoze rero yamivyama bishimwe n'Imana, yamivyama bishimwe n'Uhoraho. Reka Imana ibagirire neza abavyeyi beza, maze mushikare kwitwararika ayo masomo twamaze kubona aye mu Migani 19:18 no mu Banyefeso 6 umurongo wa 4. Aya masomo ababoga bogemwo kuhana umwana si bibi, ariko ni ibintu byo kwitondera cyane. Nimutwagwe n'agashavu ngo mu bice, kandi si bya biri byo gucuga umufata umwana mu by'ukuri gushikaho umwana nawe urakwiye kumuha umwidegemvyo agakura ari umwana afite umwidegemvyo. Apara umuvyeyi hari abana babona abavyeyi baje ukamenga umutima urabavuyemo, bifanye nuko abavyeyi mu by'ukuri nabo bataramenya neza kurera abana mu rukundo rw'Imana. Ugasanga umwana abonye umuvyeyi ukamenga abonye igikoko, ugasanga umwana mu by'ukuri umuvyeyi atahari umwana afise ubwisanzure. Gerageza mubarere neza, mubeho mwese muri abana, umuvyeyi mwishimana. Kunze kusanga kenshi ingo nyinshi ugasanga abana n'abavyeyi bariko baranezerererwa baryohewe. Hariyo n'ikindi kintu c'impanuro no hanura abavyeyi, ugasanga umuvyeyi yaronse abashitsi abana bashira hariya. Ingabire nziza urayikumira koko, tegura abantu bambike neza, ubashire muri saro, ugaburire abashitsi nabo bagaburire, banezereranywe n'abashitsi, maze mu by'ukuri nabo bishimane kuba mu muvukano mu gihe waronse, kuko ngo urugo rwiza rugendwa n'abashitsi, nabo bishimane n'abo bashitsi. Izina ry'Imana yashira habwa icubahiro. Ni ingabire nziza mwahawe n'Uhoraho, muzinezerererwe, kandi ngo yarababikije n'ababaza Uhoraho muze mubashikanire mwishimane nabo. Nije ndabasabira nanje nisabira mu izina rya Yesu. Urakoze Mwami Yesu, wabanye natwe muri kino cigwa c'abavyeyi.
nyine bakwiye gutunganya abana babo. Narirya turi mu bihe by'iherezo, narirya turi mu bihe Satani akobeje cyane, narirya mu gihe Satani ngo iyo umuvyeyi amaze kwibagirwa inshingano yiwe, Satani we ngo yakira neza vuba na vuba guca birerera. Ibikorwa vya Satani turabizi, birangwa ububi. Ndagusaba nkwinginga ngo baba marayika bawe bashikare kugira neza abo bana, baba marayika bawe gapapa mwiza bagire neza n'abavyeyi, bongere babibutse inshingano ryabo, maze abo bana bakore